My baby na mabwana, welcome to the bigger interview in our country. Nibaza ko mukomeje kugira ibihe vyiza. Natwe tuba tumeze neza kuko mumeze neza, natwe tuba tumeze neza cyane. So ikaze ni kamugana turashoboye ko tuzunguka tura makuru y'imyidagaduro, makuru neza neza y'umuziki n'abanyamuziki muri rusange. Avugwa mu muziki wa kabiri gatanirwi. Tuzunguka turaba mega vyifashe gute, abariko barakora cyangwa n'abatariko bakora ko vyifashe gute. Ariko ndakuzana Mr. Shambera, kuzana Big Fizzo. Agize Mr. Rikara disenga sadbisana. I don't know. Urumva? Nivyo bigera turabiri hamwe. So asseyez-vous confortablement et c'est parti. Anyway, ni Mr. Champagne, ubona ko ari umuntu akunda kujokinga sana, ubona ko ari umuntu niyo ngira atari kuri imbere ariko umukomedi vyare gukunda, ariko kandi bamaze gukorana ibikorwa vyinshi, ibikorwa vya kabiri bakoranye n'uwitwa Big Fizzo, neza na neza ubona ko kibaye igikorwa kigira kabiri, ariko kandi ni Mr. Champagne yagiranye career nziza n'uwitwa Big Fizzo, kugerageje kuraba kera bagenda bakora kandi bagenda basupportingana mu bigiye bitandukanye, ariko kandi ni Mr. Champagne yaje buke kandi vyagoranye neza neza kwinjira muri entertainment y'u Burundi, kugerageje kuraba ni Mr. Champagne aronka amashow make siko turetse ngo niki ngo ni kubera kare mbere ho bavuga ko ari umukongomani, mugabo yagiye hanze ari mu bintu vye mu vy'akazi vya music akarepresenting igihugu cyacu cy'u Burundi siko akavuga ko ari umurundi ku maradiyo agenda gukora ama media tuwagakora akavuga ko ari umurundi, and then atwa abarundi tukaca tuvuga ngo n'umukongomani. Urumva ubwo bwenge tuba dufise siko rero yaraje, ariko vyaragoranye neza neza kwinjira mu mitima y'abarundi bro n'abarundi kazi, vyaragoranye ko afatisha izina muri entertainment y'u Burundi, ariko vyamuhaye ingufu vyo zo gukora. Burya ni wabona urabiranka gukora ahantu ariko hata siko gira bidi gira courage, ibintu vyose birakunda mu gihe ubifisemo umuhate kabisa no gukora na vision ufise mu ivyo bintu siko. So rero Big Fizzo barakoranye umwanya utari muto akiri hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, akiriko aramanaging ibikorwa vya Bantu Boy, akiriko arakurikirana ibikorwa vya Bantu Boy, barasohora indirimbo Marcelina ndetse ni iherutse kuza. Ino ndirimbo rero ni indirimbo nabonye ndavuga ati buryo Mr. Champagne nubwo benshi batamuha amahirwe cyane ngazaraboneka mu bikorwa mu masho nk'abandi bose, ariko duha tubona cyajamba amasho yiteguriye ari amasho meza abonegamo abantu kandi baba VIP siko duha tubona amasho yiteguriye ari amasho y'ama VIP, duha tubona amasho akora muri arena ndetse n'ahandi hagiye atandukanye, cyo ukabona yasohotse nka Tanzania, yasohotse nka muri Congo, ukabona amasho yakoze ni meza, vyumvikana neza na neza ko Mr. Champagne afize ikindi kintu abitse sivyo. Ariko kandi ni Mr. Champagne atebera ko Sadbi arusha Big Farious, kubera ko Big Farious ugerageje kuraba kubera ko ni umwe mu baririmbyi babonetse cyane bakorana na Big Fizzo hafi, kandi usanzwe bafitanye n'imigenderanire myiza itari mibi. Rero kwebera Sadbi kandi barakora indirimbo imwe, nuko ntiriko ndibuka title yabo, ariko barakoranye byensiyo barakoranye indirimbo imwe iki n'iki na Mr. Champagne, ariko akugira ati n'umugenzi n'umwene wacu dukora akazi kamwe nk'umuziki, ariko kuri Big Fizzo ntiyegera naravyina ibiganiro yagiye akora aha ku maradiyo hano haje Burundi avuga ati Big Fizzo no wa mbere sivyo. Ariko twe nk'aba content creator ntituba dukwiye kuza tuvuga ngo nakanu, ariko ibikorwa nivyo biza bikavugira umuntu bro, nivyo biza bikatuma abantu baba convince bakavuga ati finalement cha kintu nico finalement vya bintu wa muntu avuga nivyo, ariko we kubavuga ko ari wa mbere avisi byashingiye ko bien sûr, kuko bamaze gukora indirimbo zibiri ucuti ni bwiza, ntaco tumatavuga ko ari wa mbere, ni nkuko hari n'abandi bavuga ko Sadbi ari wa mbere siko. Rero kandi numwe Mr. Champagne mwiza iyaba yarafise novuga nk'inguvu, iyaba yakora mu buryo Sadbi akoramwo akazaraja no kwidandaza nkuko tubona mu bindi bihugu, agenda agakora ama media tour ku maradiyo muri Kenya, Tanzania ndetse no muri Congo bro. Ivyo bintu nta wundi muntu ndabibona bigira hano mu gihugu cy'u Burundi muri music industry ni bake. Noneho ubundi Sadbi araja muri Tanzania aho rajayo, mugabo agendayo paraza we akoze igikorwa no muririmbyi w'umuco gihugu ategerezwa gusoka akaja gukora media tour, tena ni ibintu vyiza siko, ni ibintu vyiza kandi representing igihugu, avuga ati mini muimbaji wa Burundi sivyo.
urumva nico gituma benshi bakunda kuvuga ati mu Burundi nta muziki uhari none umuziki bako bazosohoka herera hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ba Big Fizzo bro barasamara ba Big Fizzo bande ba Sadora cyafise impuzeye opportunity ariko ba Big Fizzo barasamara korana ba Jux n'abande bose ariko ntibaje gukora amediatoire yabarasamaye bro nundi muntu yasamaye bo ntiyisamaye ariko yasamaye kuri generation iri nyuma kugira fan base mu gihugu ca Kenya ni Kidumu bro Kidumu yarasamaye kuri generation ziri nyuma izi ziko ziza ba dramatiza ba Fernando na Melanie ndetse n'abandi benshi nk'abakiriko ba dramatisiko abo bantu yarabasamaye kuko yarafise opportunity yo kubaka ikintu kinini muri Kenya ariko urana ko atabikoze yagiye ku ruhande rwiwe kandi arabikora birakunda bien sûr kuko n'umuririmbyi afise inani muri Kenya mazi kubaka ko habaye imyaka myinshi siko biba vyumvikana neza ko ushobora kuvuga hafise ikintu kinini siko rero Mr Champagne murandaba amanani yiwe amasong yiwe ndetse n'ubujya akoramo ibikorwa vye ni ibintu biba private ariko kandi biza kuba bisoka bigatanga challenge ku bantu benshi ino musi namba ari karavuga yibaza ko a challenging asal bashaka mwishire kugira indirimbo irawe naza bikubera mu entertainer nta mwishu so ngirageje kuraba ubucuti bwa Mr Champagne na Big Fizzo ubucuti bwabaye bwiza kurusha n'abandi baririmbyi wanashaka ariko kandi ni Mr Champagne mbere atibaza ku muziki ko hano mu gice cya Burundi kwegereje kurana n'abaririmbyi bamaze gukorana hano ni bake cyane basabi ba Big Fizzo ndetse n'abandi bagiye batanduka ariko mu gihugu cyacu cy'u Burundi ni bake yakoranye n'abaririmbyi benshi mu gihugu cya Congo ba Mr Gave ba RT Mr Gave aherutse no gufa mu ngwa murazi mahari pe ariko kandi ni umwe mu baririmbyi atibaza mu muziki wonga mu gihugu cy'u Burundi nico gituma narimbe n'igiswahili cyane suka atazi Kirundi kuko igihe abaye no mu gihugu cya Burundi abazi Kirundi bien sûr abaye nakirimba ariko abashaka kwagura imbibe muri East Africa no bumva igiswahili canke indirimbo zidandaza yes nuko bimeze ari Mr Champagne tweko turagarukako nk'umurundi sinako ndavuga Mr Champagne mwe muzi nk'umukongomani ko ndavuga Mr Champagne w'umurundi ivyo navuze ufise uko ubibona biri muri commentaire mwakoze hasta la vista.